Uburundi ni igihugu camye kirangwa n'amatata avuye ku moko no kugwanira ubutegetsi. Uwo kwandika igitabo kuri politike y'u Burundi n'imigambwe yabanje kuba imihari y'abagwanyi niyo kimara adashizemo izina rya Gatogwasa. Uwo munyepolitike atembera ubutegetsi bwa CNDD-FDD yabaye umuyobozi w'umuhari Paripehutu FNL kuva mu 1988. Numwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega ariko aragaruka mu binyamakuru byo mu Burundi no hanze y'igihugu. Muri kino gihe ariko harategurwa amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine azoba muri ruheshi uyu mwaka. Uyu mugabo ni muntu ki? Muri iyi video turabashikiriza amateka ya Gatogwasa kuva Ikiremba mu ntara ya Ngozi aho yavukiye mu mwaka w'1964 gushika mu 1888 aho yaba shefu w'ikiroberi cagwanya leta y'u Burundi ico gihe. Turaza kubandanya amateka yiwe aza kudushikana no musi hagikomeza politike inyuma y'imyaka myinshi yinjiye muri uyu mukino. Agatogwasa yavutse ku itariki 10 mu mwaka w'1964 avukira Ikiremba mu ntara ya Ngozi, akaba ari umwana w'indwi mu muryango w'abana 14. Iki gihe avuka igihugu cyariko kiratangura kwiyubaka inyuma yo kwikurako intwaro y'ababirigi yarigejeje abarundi aho umwansi ashaka. Ariko naho ibimenyetso by'ubwigenge vyariho, amatacu turere n'amoko byari byatanguye kwibonekeza mu gihugu. Amashure yewe yayize Ikiremba nyene ariko aza kubandaniriza muri kaminuza y'u Burundi. Akiri umunyeshure biravugwa ko yakunda umupira w'amaguru ndetse agakina neza ivyese bimwe bita théâtre ku ishure yigako. Igikorwa cyo kurongora abandi cyatanguriye kuri kaminuza y'u Burundi aho yatorerwa guserukira abanyeshure bava mu ntara avukamo. Mu mwaka w'1988 icuka ca politike mu Burundi nticari kimeze neza. Kimwe n'abandi bahutu baronderwa n'ubutegetsi bw'ico gihe, Gwasa tata yahungiye mu gihugu ca Tanzania ashikira mu muhari Paripehutu wari washinzwe na Gahutu Remi mu mwaka w'1980. Iyi nkuru ya Gatogwasa ntitwoyibandanya tutabanje kuvuga gato ku buzima bwa Gahutu Remi. Uyu Gahutu Remi yavutse mu 1945 kuri Sendaruzaniye Atanaze na Sindayiga ya Berthe ku mutumba Rubuguzo muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya. Uyu mugabo yari incabwenge Uburundi bwigeze kugira. Yatanguye amashure yiwe kuri misiyoni ya Katolika y'Ikiganda mu ntara ya Muramvya, ahava bandaniza mu seminari ntoya y'Imureke. Ahavuye yabandanije mu seminari nkuru y'Imugera, hanyuma hereza Humanité Générale ku ishure Athénée Royale de Bujumbura. Mu 1963 yabandanije amashure we mu gihugu c'Ububirigi. Yashikiye kuri Institut Technique et Agricole de l'État aho yahakuye diplôme de technicien agricole A2. Gahutu Remi yabandanije yiga ku ishure École Horticulture de l'État mu gisagara ca Vilvoorde aha ni mu gihugu c'Ububirigi. Yahakuye diplôme d'ingénieur agricole en agriculture tropicale et subtropicale. Amashure ntiyahagarikiye ngaho, yabandanirije kuri Université de l'État à Gand aho yize ibijanye na cartographie et classification des sols. Yahereje muri Université Catholique de Louvain aho yize ibijanye na science du sol. Mu mwaka w'1973 yumvise ko hari umugwa w'abahutu uri kuri yegeranya mu gihugu c'u Rwanda kugira bagira ikibahuje mu gihe bari mu buhungiro. Uyu mwaka nyene yaciye afatiraho yitaba conference yabereye mu Rwanda nyene yahuze Ubufaransa n'ibindi bihugu byinshi vya Afrika. Muri presentation yiwe muri iyo conference yise Genocide au Burundi yabwiye abitavye ikoraniro ko bovugira abarundi b'abahutu ibihumbi n'ibihumbi bariko barakorerwa genocide n'ubutegetsi bw'ico gihe. Inyuma y'iryo koraniro
vyasa naho yiteye ingorane kuko iperereza ry'u Burundi ryaciye ritangira kumurondera uko bukeye uko bwije. Yahungiye mu nkambi ya Mishamo mu gihugu ca Tanzania ahaje kuvukira umuhari Parti pour la Libération du Peuple Hutu, PARIPEHUTU. Mu kwezi kwa gatatu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1989 iperereza ry'u Burundi rifatanyije n'irya Tanzania baramuhagaritse ari kumwe n'abandi ba PARIPEHUTU 12 mu nkambi yabamwo imishamo ajanwa mu gasho. Nyuma y'umwaka umwe n'igice apfunzwe yapfiriye mu gasho ku itariki 17 z'ukwezi k'umunani mu gihumbi kimwe n'amajana 1990. Ubutegetsi bwa Tanzania bwatangaje ko yishwe na malaria, ariko rwandiko rwasohowe na Amnesty International inyuma y'iminsi 5 ku itariki 22 z'ukumunani uwo mwaka nyene berekanye ko batewe amakenga n'ubwo rupfu. Bavuga ko icamuhitanye gishobora kuba gifitaniye isano n'icatumye afatwa agafungwa. Nyuma y'urupfu rwa Gahutu Remy, Agathon Rwasa niwe yasigaye ku burongozi bw'umuhari PARIPEHUTU. Yakomeje kurokita abajene b'abahutu bari bahunze igihugu maze batanguza ishami rya gisirikare Force Nationale pour la Libération FNL, hacavuka PARIPEHUTU FNL. Muri ico gihe urugamba rwari ruhinduye isura, biyemeje kugwanya leta ya Buyoya hakoreshejwe umuheto. Biravugwa ko ku rugamba uyu mugabo Rwasa atakinishwa na gato, ngo muri kamere yiwe ntashaka umuntu amuvugiramo, icategetse ashaka ko kigenda uko nyene. Mu mpera z'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1990 ibiganiro hagati ya leta na PARIPEHUTU FNL byaratanguye, ariko nta cyavamo, ahubwo ibitero vya FNL byakomeza kwiyongera. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1993 narababwiye muri video iheruka ko Melchior Ndadaye yarahije gutsinda amatora, yagandaguwe maze abari bafise umwizero w'amahoro bongera guhunga igihugu. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1994 havutse Conseil National pour la Défense de la Démocratie n'urwego rwa gisirikare FDD. Ico gihe leta y'u Burundi ntiyari hanzwe na FNL gusa, n'aba FDD bari baje gufasha urugamba ba FNL. Ariko ku rugamba izi ngabo zose zagwanye ubutegetsi bwa Bujumbura ntizigeze zija hamwe nubwo bari basangiye umwansi. Urugamba rwarakomeje kugeza ku masezerano ya Arusha yabaye mu gihumbi kimwe n'amajana 1998. Aya havuye ashikana CNDD-FDD ku masezerano yo guhagarika intambara mu mwaka wa 2001. Ariko nubwo CNDD-FDD yari yahagaritse intambara, FNL ntiyemeye amasezerano, yakomeje urugamba ndetse ikomeza kugaba ibitero karahabutaka kuri leta y'ifata kibanza ya Domitiano Ndayizeye. Mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2005 ibiganiro hagati ya FNL na leta y'ifata kibanza byarongeye gutangura. Ivyahavuye bishikana FNL ku masezerano yo guhagarika intambara burundu mu mwaka wa 2006. Inyuma y'imyaka 20 Agathon Rwasa ari mw'ishamba yatahutse mu Burundi mu mwaka wa 2008 aje kubandanya urugamba rwa politike rutari rworoshe ico gihe. Abari abagwanyi ba PARIPEHUTU barademobirijwe, abandi bashigwa mu nzego za gisirikare nkuko vyari vyumvikanye mu masezerano. Ku tariki 14 Ndamukiza umwaka wa 2009 umugambwe FNL warabaye agreye maze uhabwa uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro. Mu mwaka wakurikiye 2010 bitavye amatora nk'indi migambwe, ariko buca amatora atangura ibintu ntibyari byifashe neza mu gisagara ca Bujumbura. Amagrenade atari make yaratewe yica abagera ku 8, abarenga 60 barakomereka. Inyuma y'amatora y'abajenama b'amakomine, FNL n'indi migambi igera ku 10 bahakanye ivyavuyemwo ndetse bikura mu matora yarasigaye. Ibyavuye muri amatora turabihakanye twivuye inyuma. Rwasa yahavuye aburirwa irengero, yongeye kuboneka ku mugaragaro mu mwaka wa 2013. Inyuma y'amatora y'2015 yatorewe kubicegera c'umukuru w'inamashinga mateka. Ivyasa naho agahengwe kuri we
ko kujya ku byiza by'u Burundi kari gatanguye kuboneka inyuma y'imyaka hafi 30 ari mu rugamba. Umwaka wa 2018 yashinze CNL inyuma yo ku mwaka umugambwe FNL. Inyankamugayo abayoboke biwe ntibamuhemukiye kuko mu myiyamamazo y'ibihumbi 2020 baramwitavye bamwereka ko bari kumwe nawe ijana kwijana. Tuwasabe abashimwe cyane impundu zifata perezida Barca perezida Barca perezida Barca perezida Barca perezida Barca Barca perezida Barca perezida Barca perezida impundu kuri cyubahiro impundu kuri cyubahiro. Aya matora yaratandukanye na 2010 cyangwa ya 2015. Uyu mwaka imigambwe ibiri yari yihanganye bikomeye, CNL na CNDD-FDD n'abakandida bayo Agatogwasa na Evariste Ndayishimiye. Umugwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora seni watangaje ko hatsinze CNDD-FDD ibintu aba CNL batabonye kumwe n'umugwi seni kuko bo bemeza ko aribo batsinze amatora. Mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2024 CNL yongeye kuba makajagari mu ikoraniro kaminuza ry'uwo mugambwe ryabereye Ingozi. Abari muri ryo bemeje ko Gwasa atakirongoye umugambwe CNL. Batoye umusubirira ku burongozi bw'umugambwe ariwe Nestor Girukushaka. Uwo niwe yahavuye yemezwa n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ko ari warongoye imbere y'amategeko umugambwe CNL kugera n'uno munsi. Kuri Agatogwasa vyasa naho bimurangiriyeko. Bari bose kuva hasi gushika hejuru babe abo mu mugambwe CNDD-FDD. Uyu munsi rero kubera ko muri 2025 hazoba amatora y'abashinga amateka, ico tubona nuko bashaka ko inama nshinga amateka na nyenguzo amateka zo kwiharizwa n'uwo mugambwe wonyene. Ibi ndabivuga kubera yuko nta wundi mugambwe numwe uri ku rubuga ubu kiretse CNDD-FDD. N'iyindi migambwe icuditse cyane na CNDD-FDD hagize ugira icanegura baramutera igitsure gikomeye. Aharotankarorero utwara mugambwe Kodebu ejo bundi sinzi Twitter yanditse anegura uko ubutegetsi bwifashe, yaramaze iminsi mu buroko agira amahirwe gusa. Ariko mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024 yatangaje ko yinjiye mu runani Burundi bwa bose. Urunani rwari ruhejeje kuvuka, ariko Gwasa n'abashinga amateka bagenzi biwe bava mu mugambwe CNL bari bashize ku ntonde z'abitoza. Ibintu ntibyaje kubagendekera neza kuko umuguseni waciye usubiza inyuma izo ntonde kumvo z'uko batubahirije amategeko. Umushinga amateka Gwasa Agaton nabo bari kumwe, ariko barafite ico yisangije ko yari umukuru wo mugambwe. Yaratakaje uburongozi bwo mugambwe, ntiyatakaje ubunywanyi bwo mugambwe. Urunani Burundi bwa bose rwaciye rushingisha urubanza muri sentare jeje kubahiriza ibyizwa shingiro. Ariko ku itariki 7 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 iyo sentare yasabye urunani Burundi bwa bose gusubiramwe intonde bagatanga bitoza bava mu migambwe iri mu go runani gusa. Twageze ku mpera y'iyi video urugwaro rugendo rw'umunyepolitike atigeze ahuza n'ubutegetsi bw'u Burundi
kuva mu 1988 gushika uno munsi mu 2025. Wakoze cyane kubana nanje, ntiwibagire gufyonda j'aime na subscribe maze ukomeze kwibonera izindi video z'ubwenge utopfa gukura handi.